nari mfatiye kuri iryo jambo ry'ingene ushobora kuba warasenze igihe kirekire usaba ibitangaza bica biba none ubu nyene, ariko mugabo Imana agaca ifata ayo masengesho ikayarungika mu mirika zoza ikabanza gukuraho intambara zihari. Ubu rero ikaba yagomba rero ikorero ibya nonaha iby'ubu nyene, mugabo nawe ukabucecetse. Wa muntu wigeze gusenga ubona umengo ntiwishuka, aho buryo ntiwosanga Imana ikweretse ku gicapu ugasanga ya masengesho wasenga hari ibyo yagiye gukora hariya. Ubu rero hageze yuko usenga ayo guca rero igirani icunshura iby'ubu, mugabo nawe ukaba wabivuye. Iyo niyo ngorane ufise muri ino minsi, warahoze waracecetse waracereje kuko wibereye ahantu mu mbobani, wibereye ahantu mu ibohero nk'iryo Yeremiya yari arimwo, abona umengo nyene nta kundi nyene bizohava biherera ngaho nyene. Ariko Imana asubira kumukangura ati yowe Yeremiya, umviriza, naho ukiri mu ibohero nduhoraho abikora, ni jewe nibigira, ni jewe bikora Imana, ni jewe mbikora, kandi ni jewe mbirema nkatako nkabikomeza, ni jewe niryo zina ryanje, jewe uhoraho. Uko niko ndakubwiye, uko niko mvuganye nawe, ngo mpamagara ndakwitaba. Reka kureka kumpamagara, wibaza ko kiriya gihe ntakwitavye, ariko kandi narakwitavye. Naciye hariya imbere hariyo imitego myinshi nateguye. Yewe Yeremiya we, erega narakwitavye, nawe waguma integereye mu bibonwa n'amaso y'umubiri, ariko hari ibindi byo mu isi y'imwemu nabanje gutemagura, nabanje gucagagura, nabanje gukuraho. Yeremiya, narashika kuri ibi rero wewe ubonesha amaso y'umubiri, kuko wewe ubona ibiri hafi nk'inkoko, wowe ufise vision igarukira ku zuru. Imana yacu nidutabare, none waciye ureka kumpamagara, kandi nanje mfise umwete wo kukwitaba. Niwampamagara ndakwitaba. Imana yacu ni dutabare. Ne data bakoze bakina kiganiro igitondo gishasha. Burya rero byavuye bindyohera, sinabifise umugambi wo kuvuga iminota myinshi nk'iyi, ariko mugabo nyine nta kundi, reka dusenge Imana. Mbega wowe uri muri uyu mugwa bano bantu batariko barahamagara Imana, kandi bari ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibyikize, ibihambaye, ibyo utari bwabone, nivyo ngeze gukora. Iyi ni sezo yo gukora ibikomeye, ibihambaye, ibyo utari bwabone, ibyo utari bwumve. Iyi ni sezo yawe, ariko nuko utabimenye. Iyo ubimenya ntiwari guceceka, wari kugumuhamagara Imana. Mana, ngwino nditeguye, ibyo uri bunyereke, ibyo uri bunkorere, ngwino. Imana yacu nidutabare. Nare nibasanga uri muri uyo mugwi, ucubwira Imana ati Mana, nagarutse, mbabarira kuri ino minsi nari maze nihaye ikonji, nari maze iminsi nabivuyemwo, byarangoye. Urazi Imana kundi yavuze ngo wonzihora gusutama yozimara, natwe uduhoye amafuti yacu, kandi none niwe wavuze ngo ntiwokwamuratsa iminsi yose, hamwe wokwamuratsa iminsi yose wotumara. Kuko twega abantu twihuta kurambirwa, twihuta kubivamwo. None Mana, ndagarutse ngiza ku mbabazi, amaraso yawe mbonekeko, umparire, unyeze, untunganye, umpindure. Ndagomba gusubira kuba mu mwanya wo guhamagara. Hamwe wobwira Imana, bica bishobora kugenda neza, kuko iki ni igihe cyo gukora ibyo utari bwabone, ibyo utari bwamenye, ibyo utari bwumve, ibihambaye. Iyi ni sezo Imana igiye kugukorera ibihambaye. Wari umaze igihe kirekire urindiriye, ariko nayo yari yarindiriye kugira iyo maturite, kuba umuntu akuze ashobora kubisiporta, ashobora kubigendera. Kuko uri nawe yavuze ngo ikibazo ku Mana ngo si ukuguha amahera, ahubwo ikibazo ni ukuguha amahera hanyuma igaca igutakaza, ikaguhomba
kubera amahera, nayo hakwe guhomba kubera amahera, yemera kuguhombya nayo wari ufise kugira ngo ubanze ukomere, ubanze ushirire umugani w'abaraho, ubanze ubone kure, hanyuma rero ukibona kuyaguha ayo mahera uyakoresha neza no mu kwagura ubwami bw'Imana, udashobora gukubebwa nayo. Niba ibintu ariko ndasengera ico gihe byari ibintu byinshi kandi bihambaye, mu by'ukuri ubu ndemeza neza yuko kuri iyo myaka nari mfise ntari guhava nshobora kubigendera, ariko mugabo rero ubu nizera yuko ndiko ndagera. Imana yacu ndidutabare. None rero bene data dusenga Imana, nibaza ko bamaze kumva aho uherereye, niwabwira Imana ibyo uyibwiye yiteguye kubyumva. N'umuhigwe rero umuntu afashe ingingo gusubira guhaguruka ngo abwire Imana. Uyu muntu n'umuhigwe kuko Imana igiye kubimukorera, igiye kubirema, igiye kubishiraho, igiye kubirema ibikomeze, ibikore, ibishireho, bibeho, kuko byose birayigamburukira. Ariko n'umuhombe umuntu bitagiye kugenda gutya kubera urumva nyine ntavyizorema, utayihamagaye ntizoza, niwayihamagara izoza. Mwami Yesu tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, kandi adusubijemo ivyizigiro, asubiye kudutera intege ngo duhaguruke, tuguhamagare, tukubwire, tukubarire, kuko nawe uzanywe no kutwitaba. Uduhaye audience, uduhaye umubonano. None rero umuntu yemeye kwakira uyu mubonano, akaba avuze ngo narimaze iminsi mu ntege nke, narabihebye, narabivuyemwo, nari narihaye ikonji, ariko ndarivuyemwo, mbabarira kuri ino minsi yose nafashe ikonji, ngarutse gusubira kuba kw'izamu, umubonano mpaye ndawakiriye, ngarutse kugira ngo mvugane nawe, mubwire ivyanje nawe ubikore, ubireme, ubikomeze. Ibyo ntari bwabone, ibyo ntari bwumvisha amatwi yanjye, ibyo ntari bwamenye, nongere mbimenyeshwe. Uyu muntu tumugirira neza, umutabare, umubere byose muri byose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisabye tubyizeye. Amen.